Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa muri uno mugoroba, aho ibiri gukorwa n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye biteye ubwoba. Benshi mu Barundi bakavuga ko igihe batahaguruka ngo birwanirire byanga byakunda Perezida Evariste Ndayishimiye agumya kubakorera akabi kabishe. Turaza kugaruka ku makuru arabana n'abariko baranyuruzwa ndetse n'ibiriko birakorerwa ibimenyesha makuru ngaha mu gihugu c'u Burundi, ivyerekana neza ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwamaze kugera ku mfiro kandi bumaze kugeza igihugu ahantu habi cane. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane arabana n'inyinyurana ririko riraba mu bihangange bikomeye cane, aho abarwanya ubutegetsi basigaye bari mu mugambwe uri ku butegetsi, kandi akaba n'amakuru avuga ko General Silas Ntigurirwa ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo atabare igihugu, ariko nanone Perezida Evariste Ndayishimiye nawe akaba ari gukora ibishoboka byose kugira ngo amupfunge nk'uko yapfunze Bunyoni, ariko nanone akabona ari umutwaro utamworohera, akaba ariyo mpamvu amupfungishije ijisho. Mukaba muzi bimaze iminsi biba ku rugo rwa General Silas Ntigurirwa, aho ariko arasakwa umunsi ku munsi. Benshi bati ibara ryaraguye mu biro by'umukuru w'igihugu, kuko Silas Ntigurirwa asanzwe akora mu biro by'umukuru w'igihugu aho ajejwe ibibazo bya gisirikare. Ibi nyine akaba ari ibintu byerekana ko iki gihugu c'u Burundi kirimo ingorane zikomeye cyane, kandi bikaza byerekana ko abarwanya ubutegetsi baburimwo indani. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wice ubusabwa nta cindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tudatevye rero amakuru yacu tatangurire kuri no nkuru ibabaje kandi iteye ubwoba, aho hari umusore akiri muto yanyurujwe n'iperereza, kandi bikaboneka neza ko byagizwemwo uruhara n'abategetsi bakomeye cane. Ibyo byabaye mu gatondo kuno munsi ku isaha 3:30, aho nyine benshi batunguwe n'ibyabaye, kuko umwana ukiri muto uri hagati y'imyaka 18 na 19 yanyurujwe akuwe muri bisi ya Volcano. Twaronse ubutumwa bugira buti hariho akana k'agahungu go kakanyurujwe mu gatondo isaha 3:30. Ibyo byabereye mu ntara ya Ngozi muri komine Gashikanwa ku mutumba wa Gihonda, neza na neza aho bita Ikibonagoma. Ngo haje imodoka ya documentation ururuka abapolisi babiri, imodoka ngo ija kunyegezwa imbere gato. Haheze akanya ngo haca haza bisi ya Volcano ivuye i Bujumbura. Umpaye inkuru ntiyamenye ko iyo modoka yaja mu Kirundo canke Muyinga. Abapolisi ngo baca barayihagarika batangura kwaka akarangamuntu abari muri iyo. Bageze ku ntebe y'inyuma ngo baca basohora agahungu k'akayabaga ngo kuba kafise imyaka 18 canke 19, ngo baca bakaka telefoni kari gafise. Ngo baca baja gukuriza ya modoka ya documentation, ngo bakabwira ko bagiye kugaha umunyenga, nako ngo kababwira kati uwo munyenga suwa mahoro. Wabimbwiye avuga afise ubwoba ko ari uwagatanze, ko boba bagagiye kukica. Umwanya uhaciye bagatwaye ni munini, ntawuzi ibyako. Sinzi n'abari muri iyo Volcano ko bohoba hari uwari ukazi canke ko boba bagatabarije. Bagiye kubabwira ko umugabo yari muri iyo modoka ya documentation yari yambaye impuzu zisanzwe tenue civile, ariwe ngo yaciye abwira ko kana ngo niwe nyine twarondera.
hamwe hoba hari abafise uwabo w'umusore yaduze na volcano ija imuyinga canke mu Kirundo ivuye i Bujumbura yobaza ko yashitse. Abomenya uyu musore yafashwe batwandikira muri ndondeza kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 95 kugira ngo atabarizwe hakiri kare ataricwa, dore ko mu Burundi ufashwe wese ahita yicwa. Ibi nyine bikaba biriko biraba, bikaba biri no gutera abarundi batari bake ubwoba, babona ko igihugu cabo cyamaze kugwa mu manga ikomeye cane. Tuve kuri ino nkuru tubandanye amakuru yacu ku nkuru iri kuvuga kandi ibabaje biriko birashikira ikinyamakuru Iwacu. Ikinyamakuru Iwacu mu bihe bibi cane kandi bitoroshe, iterabwoba canke kugabisha. Kazoza ko kumenyesha amakuru mu Burundi ni akahe? Ikigo kijejwe kugenzura ibimenyeshamakuru mu Burundi CNC caraye candikiye umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru Iwacu mw'ikete ritagira igenekerezo ryo muri kuno kwezi kwa gatandatu 2024. CNC imenyesha ikinyamakuru Iwacu ko kigabishijwe ku makuru kimaze iminsi gishikiriza. CNC yagarutse ku kiganiro cihariye giherutse guca kuri Iwacu catanzwe na Profeseri Julie Nimubona, asanzwe ari umuhinga mu bya politike akaba n'umwigisha muri za kaminuza. Muri ico kiganiro cihariye uwo muhinga mu bya politike yarashikirije ko uno munsi Uburundi buri mu ntwaro y'umugambwe umwe. Profeseri Julie Nimubona yaragarutse ku bijanye n'itunganywa y'amatora yimirije, ukuntu inzego z'igihugu zikora ibiturire mu gihugu n'inyuruzwa y'amatungo ya leta bishikanye habi igihugu c'u Burundi. Profeseri Julie Nimubona ntiyibagiye kuvuga ku biheruka gushikira umushingamateka Gatorwasa aho yigijwe inyuma mu mugambwe wiwe seneri yahora arongoye n'icuka cibi ciri hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda. CNC yaciye igaruka kandi ku byaciye kuri ico kinyamakuru bivuga ku bijanye n'ibiriko birabera muri Edeni, byanditswe na Antoine Kaburahe arongoye ikinyamakuru Iwacu. Aha CNC ikavuga ko ibyashikirijwemwo binyuranye n'amategeko y'umwuga, ariko by'ukuri ubisomye ntaho ubonamwo ayo makosa. Ibyenshi bakavuga nyine ko ari ukugira ngo banumye abamenyeshamakuru bari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibitangaza canke ibyo umuntu akwiye kwibaza kuri rino kete CNC yanditse, mbega ico kiganiro ca Profeseri Julie Nimubona coba citanezereje abategetsi bo kwa Ntare bagaca bategura kunyuruza umumenyeshamakuru yagiteguye? Ico kiganiro cari cakozwe n'umumenyeshamakuru wa Iwacu Pascal Ntakarutimana ajejwe igisata ca politike muri ico kinyamakuru nyine. Umumenyeshamakuru Pascal hirya y'ejo ku munsi wa gatatu igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa gatanu 2024 yari yahaswe kunyuruzwa n'abapolisi ashitse ahitwa ku rya Kanyoni igihe yariko ataha ku rugo iwe muri mu Kinama komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura, nk'uko tubisanga mu nkuru nyine ya Iwacu. Nyuma yo guhakwa kunyuruzwa, abarongoye ikinyamakuru Iwacu baciye bamenyesha ikigo CNC ibyo byari bishikiye umumenyeshamakuru wabo Pascal Ntakarutimana. Igitangaje cane, ejo hahise ico kigo CNC caciye candikira urongoye ikinyamakuru Iwacu itete ryo kubagabisha ku makuru bamaze iminsi bashikiriza minsi yose. Aha rero umuntu aribaza utubazo: mbega inyuruzwa ry'umumenyeshamakuru Pascal Ntakarutimana ryari ryateguwe n'inzego z'igihugu kubera ico kiganiro aheruka kugirana na Julie Nimubona? Mbega CNC yoba yari mu bateguye iryo nyuruzwa ikababazwa nuko umumenyeshamakuru Pascal Ntakarutimana yarusimbye? Naho inyishu zigoye kuronka uko biri kose, ikete ryaraye ryanditswe na CNC rishira ahabona uko inyuruzwa ry'umumenyeshamakuru Pascal Ntakarutimana ryari ryateguwe n'inzego z'igihugu, Imana igakinga. Iryo kete kandi riragaragaramwo iterabwoba ridasanzwe ku kinyamakuru Iwacu, kuko ibyo CNC yagiriza ico kinyamakuru bidafashe na gatoya. Ntawokwibagira kuvuga ko ari ikete rigaragaza uko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwifashe mu gihugu c'u Burundi.
aho ikinyamakuru nka byose bikorera ku bwoba kuko hari n'inkuru bitemerewe gushikiriza. Twibutse ko abamenyeshamakuru b'ico kinyamakuru Iwacu muri ino minsi batorohewe na gato kuko haciye iminsi mike uwundi mumenyeshamakuru Jean Noella Manirakiza Igitega akubaguwe na Koloneli Polisi Evariste Habugurimana arongoye igipolisi muri iyo ntara mw'ijoro yo kuwa 22 ukwezi kwa gatanu 2024 acagirwa ko umwaka ibikoresho byiwe by'akazi amutera n'ubwoba mu kumubwira ko ibyandikwa ku kinyamakuru Iwacu abategetsi baguma babikurikirana nk'uko twabicishije kuri nombonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Nitwo kwibagira kandi kugaruka kwinyuruzwa rya Jean Bigirimana yari umenyeshamakuru w'ico kinyamakuru Iwacu amaze imyaka 8 atawuzi irengero ryiwe kuko inyuma yo kunyuruzwa n'abakoze iperereza kwa 22 ukwezi kwa karindwi 2016 mu ntara ya Muramvya ntawurasubira kumukubita ijisho. Ibyo nibyo bituma bamwe bibaza kuri kazoza ko kumenyesha amakuru mu Burundi mu gihe biboneka ko abamenyesha amakuru batorohewe mu gihugu cabo mu gihugu cabibarutse aho abashaka kurondera amakuru bose bahura n'ingorane zikomeye cyane. Twababwiye ko ibintu bitoroshe muri CNDD-FDD aho Perezida Evariste Ndayishimiye acunze Silas Ntigurirwa ku rugero rukomeye cyane, ariko Silas Ntigurirwa nawe akaba ari gukora ibishoboka byose kugira ngo atabare abarundi. Mwari muzi ko opozisiyo ubu yimukiye muri CNDD-FDD. Twaraye turonse ubutumwa bw'umurundi avuga ko aba muri kimwe mu bihugu bya Buraya avuga ko ari umunywanyi wa CNDD-FDD kandi ko yahora mu rugendo mu Burundi. Mu nayo yewe akoresha izina Karundi Kabura ntiyashimye ko dushira ahabona umwidondoro wiwe. Intawe kwagira tuyashiremwo tuyibasangize kugira ngo tubereke ibiriko birabera muri CNDD-FDD ndetse n'ibyahanuwe bivuga ko ubutegetsi ubwabwo buzisambura. Umugumyabanga yiyemera cyane umushinga ntahe ndakuramukije njewe ntimunzi ariko nk'abandi barundi benshi cyane ntakurikira amakuru utanga kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Imyaka myinshi narakugwanije inyandiko zawe narazibonamwo umwansi w'u Burundi. Ni kenshi nemeje abandi ko wandika ibinyoma canke se kuvuga ibinoma kandi nanjewe nabifata ko ari ibinyoma. Sanzwe mba mu gihugu ca Buraya ntashimye ko kimenyekana kubera imvo namwe muzi. Sinifuza ko umwidondoro wanje umenyekana, nzohora ndakwandikira nk'izina rya Karundi Kabura. Mu nkuru zoza ndaguha zoze umfasha gukuramwo ikintu cyose cotuma bamenya uwo ndi canke ico ubona co kwegera uwundi muntu nzoba navuzemwo. Ndakwandikiye mvuye mu Burundi, nari naherukayo mu ntango za 2020 Uburundi bugitwarwa na Perezida Nkurunziza. Ejo nabonye ibyo wavuze kuri Generali Ndirakobuca ndetse na Generali Silas Ntigurirwa ca numva nosangiza abarundi ibyo niboneye muri urwo rugendo. Iyo dusomye cyangwa se tukumviriza amakuru uduha tubona ko hari ibitagenda neza, ariko kubera wewe uzwi nk'ubutavuga rumwe n'ubutegetsi hariho ikintu kibuza mu makuru yawe. Mbega abagumyabanga babona gute ingene igihugu cyifashe? Runo rugendo rwampaye kubona ko hariho ishusho y'u Burundi tudafise na gatoya mu makungu. Abarundi nka bose basigaye ari CNDD-FDD. Ikintu cya mbere cyantangaje muri runo rugendo nuko nasanze abarundi bose basa n'abinjiye muri CNDD-FDD. Naragiye kuramutsa abahungu babagenzi mu Nyakabiga no ku Musaga. Abo n'abahungu twiganye abahora bama bankenkereza ngo ndi imbonerakure. Bose nasanze barinjiye mu mugambwe umwe. Uza wumva ngo njewe mvugana na Mary de la Ville, ubundi ngo ndi kuri yo ndashobora kumuhamagara umwanya uwo ari wo wose, ubundi ukumva ahayageza Museremu. Ndi kumwe nabo nisanga aribo bagumyabanga kundusha, nsanga basigaye bugurura imiryango ntoshobora njewe. Hari abo wumva ngo bajejwe kuronderera abakobwa abategetsi, hari n'abakubwira iby'abategetsi baba pede, ni ukuvuga abahuza ibitsina n'abo babisangiye, ukumirwa. Ubukene n'ubwoba byarishe igihugu. Kera nibo bampanura ngo mve mu mbonerakure, none ubu ni jewe ndabahanura ngo bagabanye ibyo bakorana n'abategetsi. Uretse indongozi z'imigambwe zisanzwe zizwi biragoye rwose kubona abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi muri kino gihe. Abaseneri baracecetse ntibakoma. Umuntu wese agerageza kwirinda ibikumukwegera.
igihe naheruka mu Burundi muri 2020 naho haba havugwa ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi boba banyuruzwa, warabona abantu bemanga ko badashigikiye CNDD. Agatima ka 2015 ntikari bwahere neza, ubu abantu bashima kwinumira. Hari umutegetsi bashima kwinumira. Hari umutegetsi umwe twaganiriye arambwira ko ibyo bintu bakoze atari byiza, ariko nanjye ndabitahuye nsanga si byiza na gatoya, kuko ntaco biriko birafasha abarundi uretse kugumya gutera ubwoba abarundi, kandi bikaba ari byo bigiye kwizanira igihugu, gutera igihugu mu manga ikomeye cyane. Opposition nayisanze muri CNDD. Nagiye gutangara ngeze mu CNDD, abagumyabanga baba mu mahanga. Iyo tugiye mu Burundi tuba tumeze nk'umu Islamu agiye imaka canke mu Katolike agiye i Vatikano, tuba twiteze ko twakirwa neza cyane kandi ko dukurikiranwa neza cyane. Icya kabiri nabonye nuko batazi ibyo barimwo. Ibyashikiye General Bunyoni byatumye babona ko atakidashoboka, ntibatitinya umuntu n'umwe. Birya Neva akora byo gutuka abakuru bose nabyo nyine byarishe icyubahiro c'abakuru bo nyine, umuntu wese basigaye bamwita umusuma. Ikindi wumva kibatera isoni ni amwe mu majambo y'umukuru w'igihugu, aho usanga yigamba amatungo afise harya yigira umuhinga wa byose. Ubu wumva basubiramwo amajambo yiwe bakeguka bagatwenga. Wumva umukuru w'igihugu yigamba ko arunze amasitoke y'ibiribwa, akongera akivugira ko atawe yahako byarabatangaje. Bo nyine wumva bivugira ngo gutwara byaratunaniye. Natangaye cyane ngiye mu nama, ubu abanywanyi ba CNDD basigaye batukanira mu nama. Jewe aho narindi hari uwubahutse aravuga ngo abo bigeze harakwiye kuza uwundi mugambwe mushasha. Icya gatatu kibaranga ni ukwinubana. Naragiye ku biro bikuru by'umugambwe i Bujumbura, narumiwe. Aho hatangukaniye n'ahandi nuko hoho abagumyabanga batavuga. Umwe wese aratinya ko ijambo avuze atamenya iyo rigarukira. Ni abantu barengana cyane, nta muntu asiga icupa ry'amazi ngo agarukiye kurinywa, bose bikekana uburozi. Narigeze kubona wandika cyangwa se uvuga ingene umunyamabanga mukuru wa CNDD agendana ibitekwa. Icyo nuko nukuri kuzuye, kuko nanjye ubwanjye narabyiboneye. Ibiriko biraba biragaragaza ko byanga byakunda igihugu cy'u Burundi kigiye kugwa mu mpanga zikomeye cyane. Benshi baravuga ko izo mpande zibiri ntizizobona kumwe ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora. Benshi barabona ko ariko arata igihugu mu manga. Ibyo mwebwe muvuga barayongera ko ibindi bibi kurushaho. Aho naboneye ko ibintu bikomeye ni ingene aho kurwanya ibyo muvuga nk'uko byahora, ahubwo bongera ko ibindi bibi cyane. Kera wavuga bose barakuvuma, ariko ubu bose babazanya ko atagishasha iwawe. Nk'ijya nkuru y'urupfu rwa Nkurunziza nasanze bo bavuga ngo uburozi ntibwamushoboye kumwica, ahubwo mu kumurangiza baci bamuryoza izosi. Ibyo bikaba biri mu byavugiwe mu rubanza rwa General Guillaume Bunyoni. Aho ntibaheza ngo bavuge iyo babikuye. Ibihuha bica birandagata. Nka birya by'amatungo y'umukuru w'igihugu, bo baca bongera ko amazu n'amatongo ngo aherutse kugura muri Gabon. Baravuga ibyo atungiye muri Guinea Equatoriale, i Dubai, muri Amerika n'ahandi hatandukanye. Usanga bavuga ingene Neva n'umugore bariko barigarurira ibisata byinshi by'ubutunzi bw'u Burundi. Ikindi mutazi ukuntu cababaje ni kijya cyo guhindura amafaranga ibipapuro. Nasanze bavuga ko hariho benshi babihombeyemo rwose. Baranavuga ko hariho konte w'umugambwe kugeza ubu yugaye, kandi yoba iriko imiliyaridi zitari zike. Kurya ukunze kuvuga ku mupfasoni wa Neva, bo baca bongera ko ibintu byinshi. Wumvise ingene bavuga iterabwoba urya mu bukenyezi agirira ku baserukira Burundi mu makungu, bakerekana abo amaze kukuza mu kazi, urumirwa. Ndibaza ko tutegurira inkuru ishanye n'ico kintu, kuko numvise bidasanzwe. Bose babona ko Angeline Ndayishimiye ari we atwara igihugu. Burya hariho n'utuzina twinshi bamwita ukwiye kumenya.
Ibi byose birerekana ko ibiriko biravugwa biteye ubwoba. Inkuru wavuze kuri Gervais Ndirakobuca ni ukuri kuzuye. Muri ico kirabo co mu Kabondo gisanzwe ari ikirabo c'iperereza niho hahurira abashigikiye Albert Shingiro, aho niho hapfundikiwe imigambi y'abantu nka Donatien Ndayishimiye nyine ikiriho, uwo bita Manu, ba Steve V ndetse n'abandi benshi bariko barashaka gukura Ndikuriyo. Abo ni bari gushaka gukura umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca Murantunga, ntago ari Ndikuriyo. Abo nibo bagerageza kwiyegereza Neva ngo bamwumvishe ko yokura Ndakugarika, maze wumvirije ibyo bavuga kuri Ndakugarika birumvikana. Anjewe nzi umushikiranganji wa mbere ico arico i Buraya, sinokubahuka kuvuga ko Ndakugarika ari umushikiranganji wa mbere. Mu Burundi womengo baramaze no kumwibagira, ariko nabo bashaka kumukuza ahanini barondera kwipanga gusa. Ikindi nabonye nuko ako karwi gashigikiye zirya mvugo zo guhangana n'u Rwanda. Urya uwundi mutegetsi ako karwi kadetse ni Emmanuel Sinzohagera atwara inama nkenguzamateka. Narabonye uvuga ku ifatwa rya Kenny Claude na Medad Muhizi. Urya ico utamenye nuko abo bose imbere yo gufatwa bari basarasabwe kwandika batyoza Emmanuel Sinzohagera. Numvise ngo bari basabwe gukora amakonte atazwi kuri Twitter bakaca bamwandikako. Amakuru akwiragizwa avuga ko batavyemeye, nabo baca bararemetanizwa. Urabikurikirana neza umenye ibyabaye. Ico nabonye coco nuko abasefede bagabuye umuturwi twinshi mu ntumbero yo kugwanira ibibanza. Sefede ntikimeze nk'umugambwe kurya twari tuwuzi, ubu igizwe n'utukarabu twinshi tugwananya mu ntumbero yo kuronka ibyicaro byiza. Hamwe Ndikuriyo yama atwumvisha ngo muri CNFD ntawipanga baramupanga. Ibyo nabonye ni ibihoshane, bari mu ntambara yo kwipanga babanje kwitonesha no kwiyambikana ibara. Navuyeyo numiwe pe. Abasirikare bashigikiye Neva ku kibazo c'u Rwanda kuko barabona ko ariko arabahenda naho amaze iminsi abagendera. Cyanyuma novuga ko ni kijya kibazo c'u Rwanda. Nararonse akarya ko guhura na bamwe mu basirikare b'u Burundi bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Abo twahuye ni intwazangabo usanga zifise amapeti nka koloneli na majoro. Co kimwe n'abandi barundi benshi abasoda barasoma cyangwa se bakumviriza ibyo bavuze kuri uno muyoboro wa YouTube. Mbere baranashima cyane ko ibyo wagiye uravugaho ku ntambara ya Kongo hari ikinini byafashije. Barabwiye ko Koloneli Landre Kavamahanga aherutse gukurwa kurongora ingabo z'u Burundi muri Nord Kivu kubera wagumye werekana ubuhirimbiri bwiwe. Baca bamusubiriza uwitwa Koloneli Mingi yahora atwara kampu Mwaro. Baravuze ko amakuru yawe yatumye Neva amaramara araduza amahera aha abasirikare muri Kongo muyo Tshisekedi amo. Baremeza ko aya mafaranga amaze kuduzwa kabiri kose kubera ubutumwa bwawe, naho muri no minsi bayagabanyije. Bo bemeza ko intambara ya Kongo yaje kubasamburira igisoda. Hari n'ibyo bavuga wewe utigeze uduha. Urya waramenye ko muri Kongo harya muri Kigarama hariho kampanye yose yumvikanye guta urugamba irabivamwo. Baravuga ko hariho intwazangabo nyinshi z'ipeti rya Lieutenant na kapiteni ziriko zirata zikomoka nyinshi ziriko ziritemberera mu gihugu ca Kongo, aho zinshi muri zo ziriko zikajya kwifatanya n'abarwanya ubutegetsi. Ikindi nabumvisemwo nuko abadashigikiye iyi ntambara Neva ariko arasomborotsa ku Rwanda. Ntibumva ingene avuga amajambo asomborotsa intambara kandi we nyine ataniyo ayiteguriye. Bagira bati raba igice c'ingabo z'u Burundi ziri mu mahanga, Somalia, Central Africa na Kongo. Ibigwanisho bikomeye byinshi biri muri Somalia, ibisigaye mu Burundi nabyo si byinshi kandi ntibinakora. None asomborotsa gute intambara ku gihugu bizwi ko gifise ibigwanisho bikomeye muri kano karere, nawe atana kimwe akaze co kwitegura. Byukuri ubumvirije abasirikare ntibakeneye kuja mu ntambara. Erega mugabo ntibarira ubusema. Buriya abasirikare bahoze muri CNDD bariko baregereza gukukurukuka. Muri iyi myaka iheze barungitswe cyane muri Somalia na Central Africa ku buryo usanga batunze. Inzu zabo barazubatse, urasanga baraguze imodoka, abana biga ahantu heza. Kuca bahamagarira kuca gupfira mu ntambara batanumva neza ni ikibazo gikomeye. Hagati yabo bigishwa ko intambara ya Kongo igamije kumanuka
muri Sud Kivu igashika no mu Burundi ariko bo ntibabyemera na gatoya. Ibi byose nubwo dushimye kubibasangiza aka kanya bifise aho bihuriye n'ibiriko biraba kuri General Silas Ntigurirwa kuko amakuru adushikira ntahumuriza. Perezida Evariste Ndayishimiye aba yaranamufashe akamupfunga nuko yabonye ko gupfunga abajenerali babiri bahambaye barwanye muri FDD bitoroshe na gatoya agahitamo kuba mupfungishije ijisho, ariko umurango nijoro bariko barakora ibishoboka byose bagasaka ku rugo iwe, bariko barumviriza ibyo ariko aravugagira ku matelefoni, bariko baramukurikirana. Hakaba n'amakuru avuga ko iba yarahawe isumu yoshobora kuba yabarembye cyane. Aya akaba ari amakuru ari guhanahanwa ku mbuga ngurukana ubumenyi zitandukanye, ndetse twebwe tukaba twanayakuye masoko ahambaye cyane, aho twayakuye mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse no mu baryango ba General Silas Ntigurirwa. Amakuru yacu nakagaruka, ibihe byiza nibyo ndabipfurije.